Muri iryo huriro umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana amenyesha ko hari bitari bike bisamaza ugwaruka bivanye n'iterambere isigezeko n'igihugu cacu kidasigaye inyuma, ivyo bigatuma ugwaruka ruja mu buhumbu hambavu yuko hari n'abarezi bataye ibanga bagoba izo baragiye. Ivyo rero biratuma umwimbu w'ishure kubaregwa utaba mwiza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 ushira uw'ibihumbi 2018 abana barenga 1200 bakaba barahevye ishure kubera inda z'indaro. Muri abo abigeme 843 bakaba bari mu nyigisho z'inyuma ya shure shingiro. Mu gutorera umuti ivyo bibazo umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana avuga yuko ari nayo mpamvu hatunganijwe iryo huriro. Biragaragara ko iterambere mu guhanahana amakuru biriko birajuragiza urwaruka, na cane cane urwaruka ruri kw'ishure kuko ari narwo ruzi gusoma no gukurikirana ibica ku mbuga ngurukanamakuru zitandukanye. Abambere babigiriramwo ingorane cane n'imiyabaga n'urwaruka rw'abigeme kuko amabi menshi azatumbera abo. Twovuga nko guhendeshwa utuganuke n'abagabo, uguteshwa ibanga n'uguturubikwa n'abarezi bamwe bamwe b'ibitabanga bagoba izo baragiye n'ibindi. Birafise n'ingaruka mbi ku bumenyi na cane cane bw'abanyeshure babigeme kuko baca bashaka gukoresha umubiri wabo kugira baronke amanota batabiriyakuya, aho gukora aho kwiga ivyigwa kugira ngo baronke amanota bakoreye. Dufatiye ku maraporo y'ubushiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ku vyerekeye abanyeshure batwara inda, yerekana ko guhera ku mwaka w'ishure w'ibihumbi 2017 ushira w'ibihumbi 2018 gushika ubu haharurwa muri rusangi abigeme b'abanyeshure bangana hafi 1274 bamaze gutwara inda z'ibitwarire buri mwaka. Twatunganije irihwaniro ry'aberwa n'indero n'amagara meza kugira ngo duhanahane ivyiyumviro kubijanye no guhuza imico kama n'iterambere isigezemwo kugira hategurwe inyigisho zibereye zofasha imiyabaga n'urwaruka ruri mu mashure kugira inyifato ibereye mu kubungabunga no gukingira imibiri yabo dufatiye ku mico kama y'abarundi. Umushikiranganje François Vyarimana ntibagiye kandi gusaba abajejwe indero n'ubutungane gukorana kugira abagoba izo baragiye bahanwe. Mu ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe yuguruye icese ibikorwa vy'iryo huriro, yakebuye abavyeyi abahamagarira gukurikirana indero y'abana babo bakagwiza n'ibiganiro kugira abana bakorane indero runtu. Eka n'urwaruka ntiyarusize inyuma kuko yarusavye kureka guhurumbira amaronko, kwirinda ibiyayuramutwe n'izindi ngeso mbi zoba kwegera mu buhumbu gutyo ugasanga bononye amagara yabo. Ubu abavyeyi umengo ntibagifise umwanya wo kuganiriza ibibondo, ndetse n'ibibondo umengo ntibigifise umwanya wo kuganira n'abavyeyi, aho usanga mu miryango umukenyezi acuritse umutwe kuri WhatsApp, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri WhatsApp, umwana ugasanga ari kuri Facebook. Endari tuby'ubuzimu tuby'ubuntu, tugarukire indero y'ibibondo byacu. Turifuza kurwaruka rwirinda cyane cyane guhurumbira amaronko, kunywa ibiyayuramutwe, kuja mu marigara ataca avuze n'ibindi byose bikwegera urwaruka ubushurashuzi, bikaba ari navyo bibazanira amabi menshi. Mwatumiwe rero muri rino huriro kugira ngo tuvugutire hamwe umuti wotuma dukingira ico cose cotuma imiyabaga yacu na cane cane abigeme bagwa mu isanganya bitewe no kutaronswa inkuru zibafasha kwirinda ingeso z'ubuhumbu. Yasavye abari muri iryo huriro gutora umuti wotuma abana muri rusangi n'abanyeshure bakurana indero nziza bagateza iteka igihugu.